ihangane 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 ihanganire ibyo byose bikugerageza oh ihangane ihangane nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane ihangane oya nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane ihangane nivyo biragoye gusigura ariko umenye yuko atagwa mu nenda bafitiye canke ngo ndabipfuze gupfa mu kuvyibaza cagwa hano murasetse nimba atagwa wari udufitiye nikihe catumye duhasoma canke hoho nikihe kintu catumye udahunyuza ukugura hano twebwe twari tugorewe kugira umenye ubuzima bubi dufise canke umenye ukugorwa dufise uko twagerageza kuza kukuraba waratwankira kwinjira witwaje ngo nabiri yavyase ntabwo umenga ni seruko nkuko nabikubariye biragoye gusigura byo babese nko kumena mama ngakanda atari ngombwa nukubahiriza amasezerano twagiranye na ari nkaho umenga n'amabwirizwa 10 y'Imana gusa ico mama higwe rimwe nkasubirana na ariyo numufata nk'amata y'abashitsi aho ubu wiravye neza sivyo ugakoresha ubwenge urabona ko ariya ari umuntu yosubirana n'ikijuju nkawe neho noca mbona yuko abakobwa atabwenge bagira ahubwo mva imbere wana niwera amata uri kurambuwa ntabwo wumva imbere cyangwa ukicaranya cyangwa ugasonga ukambuwa amaso koresha umwanya Mafi naritegereje neza sanga ujya musore wawe atakintu na kimwe kikimaze azokumarira naho ubona yuko atagucamo kandi agukunda burya ubugabo bwa mbere bushingiye mu mutwe ntibushingiye ku mufuko bivuze yuko iyo usanze umutwe w'urugo agoyagoye ugasanga buri kimwe cyose ni wowe umupangira aho ari we yokugira inama kandi ari wowe mwana w'umukobwa uca umenya ko uwo muntu atana kimwe azokumarira papa sindiko ndagutahura ko uri kuvuga nkaho ushaka kumusuzugurira fiko wanje nkaho ubwira ngo ushaka ndamuheba oya namba sindiko ndamukubutsa ahubwo ndiko ndagukebura ntakubesha sinifuza ko muheba ahubwo nifuza ko mumenya hama ugafata ingingo ibereye ntakubesha mu minsi mike tumaranye dukorana narabonye ko atakintu na kimwe azovamo naramuhaye opportunity nyinshi ariko wewe n'umuntu wo gukina amagame kwifotoza nta bindi kuko twebwe inshingano zacu zubakiye kubaka ikintu kizotubeshaho atari ukubakira ku kintu cyubatswe n'ubundi ariko pa urukundo ntirucagura urabizi ruca aho rushatse ivyo ubona ko ari amadefo yiwe cyo nzobibona nkakarita amanike kubana navyo uko nyene uko niko nanje nibaza nkiresha umukobwa yahavuye asubirirwa na mama wawe naramubona
umutima ugahabuka kuko yari umukobwa mwiza cyane ku kigo cyose nta muhungu n'umwe atamubona ngo amwifuze. Nahavuye nkundana nawe ikiringo cy'umwaka wose, naje kumwiga nsanga ikintu kimwe cyiza afise n'umubiri wiwe gusa n'utuntu yambara twiza, ariko ibindi byose uretse gutekereza no kubaha byari umwanda gusa. Yari wa mukobwa umuhaye ibiharage yategeza kubizigiza. Gukunda biratandukanye cyane no kubana, kuko gukunda bitandukanye cyane no guhitamwo uwo muzobana, kuko kubana bisaba guhuza byinshi bitandukanye n'ibyo bishobisho hagera igihe kubera amakosa mukoreranira bigahera. No gusaba rero kuraba neza ureke kugumuhumirije wibaza ngo urukundo rwonyene ruzokubakira rukurerere. sawa ndabitabura cyane nubwo ntazi ko bizova bishyirwa mu ngiro. Mafi nta tegeko ndagushizeko, zari impanuro za kivyeyi. Ntuhavujana nago ngo namukubujije gutangure kumbeshera, ariko nimba ushobora kumwigisha akarekana n'ibyo bintu by'ubustari agakora ni sawa, ariko vyanse ucu vyumva. Superbat irahingura amabati ya beje 30, beje 28, ubwoko bwose wipfuza n'amarangi y'amabati yose wipfuza. Superbat barahingura imisumari myiza cyane ikomeye cyane kuva kuri santimetero 3 kugeza kuri santimetero 12. Kaze muri Superbat wigurire amabati n'imisumari bikomeye cyane utosanga ahandi. Umva ndahakurangire ni haruguru ya Shanike, haruguru gato mu kuboko kw'ibibamfu ucubona akabarabara kitwa Avenue de la Culture, ni ku metero 250. Uzocubona inyubako nziza cyane ikoreramwo Superbat. Cyangwa ufise icubaza telefona kuri naravyo madosiye wampaye, ariko hariho dosiye imwe ntigeze mbona uyu munsi ndayikeneye. Kuko nkuko usanzwe ubizi rero muno n'icyo batanga hapo hano wewe kwa PDG kugira ngo abari we yevariwe arabukunda ibikorwa biriko biragenda nuko biko birakurikirana. It means what? Nige dosiye ndayikeneye ibikoro yinzanira. Gakubaza uranyemeza neza ubona ndi umwana wo kuza ubwira ibyo wishakiye ntahita ndabikora cyangwa je ubaza ko ndibaje dasobwira ibintu bakankamira bagaca babikora nkama bajugumira. Let me tell you something. Njyewe niwashaka yuko umbwira ikintu macumbi uzosura banza ukora nanje byo nagusavye aho nzokumva bitaruko uzoza urituma ngo
bino bintu ndiko ndakubwira si ibintu ndiko ndagusaba ni ibintu jewe ndekurirwa n'amategeko ya kampani ya G-Vice. Umviriza neza akanya jewe nkigutwara utegeza gukora ivyo ndakubwiye so that ndaguhaye iminsi 9 yonyine. I repeat again, ndaguhaye iminsi 9 yonyine uzuri waje gushira mu ngiro ibindi ko ndakubwira ataruko ucunyanyikira ikete riguha impamvu n'uburenganzira bwo kudakora ivyo ndakubwiye. Ikete gusa nibaza ko atari ikete ryonyine ushaka, naho ushaka amakete noyaguha. Wowe ni mwibumbi ryana ndahora numva yuko amafaranga aborera gusa sinayi bwabibone. Umviriza rero utegerezwa ukora ibigenda kubwiye ukore. Ntumbwire ko igitego isone no kumva mushika wa katakiri mu star. Niyo mpamvu ukora nyinyegete. Ni we kuraba mwiki. Bintera isoni bitantera isoni birakuraba. Mbeho wahora. Komona nishe waritaye ugarutse kugirira. Oho. Generita. Nabonye mushaka kumenyera ndahindura irindi shure. Abantu mutazi kuba umuntu gute no haguma. Ubu niga muri vira pana kwa rya shure ry'iwanyu mushaka kumenyera umuntu mutazi no gusonera umuntu. Uniga muri vire mushikanje nawe ibintu by'amafilime yarabihebye, ibintu by'amasinema arabita. Ubasigara umugore w'umuzungu. Amafaranga turayatera nagurye ko amabuye. Ntunkangira. Ubona usa n'umuntu aba mu bazungu wewe. Mbeho gusa nugiye kwa hariya. Ho ufise bashikanye bangahe atari hariya mwenzi. Ngiri wanyu mwaratuvyariye ubundi nyariyutse. Nenda guhaye iminsi 9. Ubu ndaguhaye amasaha 9. Uzuri washize mu bintu ndakubwiye. Urazi ko mwe musuzugura. Mutabura bishira mu ngiro. Ucumenye neza yuko ikete rigusubiriza. Izo bari gutegereje. Wazi ko mwe mugayana. Urashaka kumfata je ukansuzuka ukangira nko ushaka ukasha musi ibirenge by'iwawe. Nanu. We will see. Uwo musa n'umuntu aba mu bazungu. Uwo musa n'umuntu aba mu bazungu. Mbe canke umuzungu yamurongoreye muri kakazi nirigwamo. Cakora zifitira amashuka. Akaza kare. Hajya nkubaze. Wewe Ariya ninde yakubwiye yuko aba ino? Ariya sigaba muri etage mu Kigobe. Mukawe ngaba muri ndagaswe ugibona yohe ukoze nga ubu turasosa. Ewe Kigobesha abandi bana murazi kwitera amashurwe nuko we. Kutagiye kwa hariya basi ugiye he? Ngiye kuraba umugenzi wanje ngaho warugoro nawe birakuraba se. Bati rero tujane kuraba umugenzi wawe ugiye kuraba. Ako kwahisemo kumbesha nikabasi ndagasakire da. Ariko nakubwiye yabuze ivyo narinzi ntawe guhitamo kumbesha. Aho gusaka ari byo wahisemo reka ndagasikire nigira. Sasa nigira. Bemeza gute? Bavuganye iki? Sinibaza yuko aje kunyishuza inyishu itaramara n'amasaha 15. Hari akantu hoyo bimaze indwi yose ubuje mpera n'amakofi.
Ewana ntabyo namubwiye kandi nta n'umwete wabyo mfise wo kubivuga. Okay. Ni kuvuga mwebwe mwangiriye umugambi. Mushaka kazi kanje gahera nsubire mwibarabara nka kera. Kese reka ndakubwira ikintu kimwe. Akaramuka atemeye ibi nakubwiye. Umuntu wa mbere nzoca umutwe ndakurahiriye Kerse. You gonna be the first. Hamace nkurikiza ujya mushenzi ngo ni sheri wawe. Kutari wambwiye ko niterabwoba ririmwe. Kubera iki uri kurigora ngira ndakubwira aho dukunda kwicara kugira ntibizokugore wirusha uja kurondera umwe uyundi uzodusatura umutwe turi kumwe. Mbare ndakubwira ibintu vy'igiturire si ibintu byo guterana amanyama, urabitwara bukebuke mukumvikana kuko urabizi ko bisetse n'agasho kajamwe. Rero apana kuza gutera ubwoba umuntu ngaha. Wabyumvise? Okay. Jones umenya neza ko wavuga ijyanyuma. Umunsi kamperanye nkasubira mu ibarabara ni hazoca atahura ico nakora harakaronka kajya kazi. Nakubwiye ko atanu umutera ubwoba. Ubwo burara wishimiriza hari igihe uzosanga nawe yarabuciyemo ariko akaza gukizwa ukatabona inyungu yabwo. Rero iryo terabwoba uri kuramubwira arakwiteguriye. Ali. Alia. Ali. Ali. Alia. Alia. Okay. Uko nibaza ibintu byose navuze nagutomoreye fresh. Naho ko ari umugabo ko yiyemera azoreke gukora ivyo nakubwiye. Naho rero nawe uzoca ubona rero iwanyaho wariwe. Hajya mu bisanzwe waruje kumbwira iki? Kuntegeka, kuntuma, kuntuka. Canke hari ibindi byari bikuzanye. Urashobora kuvuga nkagenda. Ejo yampaye ibintu nkora. Cyanda vyanka. Acambwira yuko ntabikoze. Anyandikira ikete cyo kunyirukana ku kazi. Rero kubera ukuyemera kwinshi shase mbanze ndabikumenyesha. Ejo canke hirya ejo utaza kumbwira ngo nakugiriye ikintu sheri wawe. Bwa bundi nahora nibaza yuko uri umugabo yiyemera none sanzo uri gipukupuku. Warabonye umugabo baha akazi akanka kugakora ariko kamukuye muhira. Akaza kuganyira umukobwa atari nyina. Atari namushikiwe. Motife ngo ni sheri w'abandi. Ahubwo nagira ndakubwire. Nirahiriye nkumva hari ico wankoreye ku mugabo. Je uzoca umbona. Ikindi nasho ngira nje kubibwira Abeli akazumva ikintu na kimwe camubayeko azofata wewe.
Aria. Sinagereza. Kubisugu. uri mu biki ushaka iki Ntabwo amagiye ntiwanyumvise ndadodora ntiwanyumvise kandi nenda gukeneye rero nahisemo kwinjira ariko ntubwire ubwoba none je ntunzi jewe cyangwa uriko urarotona je ndi igikoko ntunzi ane umweneye uza mu cumba akaroza kumbwirira iyumvira nk'umugore wakonye usohotse yo kwimva ko tuvuye gukora iki mbwira nyarutse ugende ariko umugore wanje ndekana nawe ntiyatubonye ashaka kutubona ariko ibisanzwe jewe nenda ukeneye hari ikintu nashaka tuyage rero nase kubandanya nakikubwiye sa umva ndakwingiza nimba ufite icumbwira ukimbwira unyarutse ugende ariko hariya uretse ibintu byo gukara si byiza igera ngaha ndakura nta soni ukuraza unyifatisha ufise umugore ngaha mu nzu naho wamba mu nzu iwawe nuca unyifatira nk'uko nico turaza unyinjira ko mu cumba umva ndakubwira ibi bitandukanye n'akazi hagati wanje nawe navyo nkeneye ariko urazi iyo twavuye aho tugeze je numva ari bisanzwe bivuze ngo bisigura iki sohoka ugende nyine niko utanawe ariko hari icyo nashaka kukubwira ariko basi niba udashaka gucumba ntaco reka nza kubwira hanyuma nyene genda genda unyarutse ntunamwegera sawa ntaco mugabo ntacabaye ariko nyine kinabaye nta cyane ngo ni bisanzwe waje rabi sawa ntaco tuzovugana hanyuma nyene genda akazi kawe kunda umwuga wawe ukunde ukundishe n'abandi nibwo buzima bw'akazoza kawe ukunde ukundishe n'abandi nibwo buzima bw'akazoza kawe